more tracks today. Yes, bakunzi muri kumwe dukurikirana NDIHO Gospel TV, tukaba turi muri studio aho tugendeye Alphatheo, ariyo ndirimbo yasohoye yitwa I am loved, akaba ariyo ndirimbo tuje kuganira naho. Theo sawa, turashima Imana. Ego tugusanze uri muri studio n'indirimbo tukaba twabonye yuko yashitse no munsi. Mbega yo twumvise I am loved, ushaka kutubwira iki? I am loved bisigura yuko ndakunzwe. Urabona urakunzwe. Mbega gukundwa uri mu buryo bwawe bwo gukunda. Okay, bisigura yuko sinkunzwe n'abantu ariko nkunzwe n'Imana. Niyo signification nari nshaka kuvuga. Ndakunzwe n'Imana. Ego. Yes, kuba wakunzwe n'Imana, I am loved. Mbega iyi ndirimbo wayironse mu gicapo ikihe canke novuga ati wayironse mu buryo buhe? Iyi ndirimbo ni revelation nayironse muri Jean 3:16. Ego. Jean 3:16 kwe kwa dukurikirana ivuga gute? Jean 3:16 ivuga ko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Nafatiriye ngaho nyene gusa iyo sije y'urukundo yonyene gusa. Ego kuba wayironkeye muri Jean wavuze ko 3:16. Mbega niya inspiration yaje kugira ngo uronke iryo jambo hanyuma ubasheho kuvuga no kuririmba I am loved? Urazi kenshi abantu barirengagiza urukundo Imana yabakunze. Barirengagiza ariho abandi bibagiza kuko baronse amahera, kuko bagiriwe neza, bakibagira ko bakunzwe urukundo n'Imana. Jewe kuri jewe ndavyamamaza ko nakunzwe n'Imana, ndavyibutsa iminsi yose, niyo mpamvu navuze ko narakunzwe, nawe warakunzwe, twese twarakunzwe. Ego mbega ko waronse iyo message yuko warakunzwe, mbega iyo message nibwo yabushobozi wavuga ati yuko ugiye kwirungikira abantu kugira ngo nabo nyene basho kumenya ugo rukundo ubarungikira go gwarigo? Urukundo rw'Imana rurarenze cyane, rurahambaye kuko umuntu wese ariko arankurikirana muri no mwanya mu gihe ariko araraba gusa ino video canke kuyumviriza ubwo kwanza n'urukundo rw'Imana. Ego so ni ibintu byinshi cyane, ni ibintu byinshi ushobora kuvuga byerekeye urukundo rw'Imana, kuba tubayeho gusa n'urukundo. Ibyo byose byubakiye mu rukundo, niyo mpamvu nabwiye abantu ngo twarakunzwe. Ego none iyi ndirimbo mu kuyikompoza eske mbega harimo ubufasha bwo kuyikompoza canke byabaye ari wowe nyene kurugira uyikompoze? Iyi ndirimbo narayikoze jeje nyene ariko si jeje nyene nkuko Yesu yavuze ngo aradusigiye umufasha ari umwe mwera. Ndibaza mwe mwera niwe yamfashije cyane. Ego. Yes, aha turi kumwe na Alphatheo ari muri studio aheje kudushikiriza indirimbo ya I am loved le 23 Novembre 2022 ahariho yashitse muri YouTube. Alphatheo I am loved yaza kuyisanga. Mbega Alphatheo tukuzi sinzi nk'abandi benshi muri tukuzi yuko uri muri Asante Gospel. Mbega hari ico wovuga kuvyerekeye Asante Gospel hamwe na Alphatheo? Asante Gospel ndi umwe muri Asante Gospel, kandi abantu barabizi ko ndi muri Asante Gospel. No mugwi ndimwo ni team. Mbega iyo team urimwo, mbega iyo ndirimbo ya I am loved, mbega turumva yuko harimo andi maji, mbega muri kumwe na Asante Gospel? Iyi ndirimbo iri mu mutwe wanje jeje nyene gusa, ku gatwe kanje ko bavuga, ku gatwe kanje. Kuko muri Asante Gospel ni dufise inzitizi zo kuzibira abantu ngo nibakore kariyere yabo. Umwe wese ararekuriwe gukora kariyere yiwe, nibisanzwe dukoranye ko turafise indirimbo nyinshi. Ari indirimbo umwe wese afise indirimbo ni wanje doisora jejenye, nibisanzwe cyane kuko ibintu byose ko turakora ni message dutanga. Urumva rero muri Asante Gospel mwe wese yakuriwe gusohora indirimbo. Mbega
mu gihe umuntu umwe ayisohoye agasohora atarinze kumenyesha abandi nta kibazo kigira nk'uko muvuga ko ari team. Sinibaza yuko ariho umuntu n'umwe ashobora gusohora indirimbo muri Asante Gospel atarinze kutumenyesha. Oya, ntabyo nibaza kwera. Ego hama tuko turaganira kuri Asante Gospel, turi kumwe na Alphatheo, hama tuko turacari muri I am loved ko ufise Asante Gospel. Mbega Asante Gospel muri bangahe? Asante Gospel ubu turi 15. Ya numva yuko mukwiye. Mbega shaka utubwire uduhereze, mbega ni igicapu cyahe ko washoboye gusohoka n'iryo zina Asante Gospel iri mu gicapu cyahe? Asante Gospel yubakiye gusa mu gushima ndibaza. Asante bisigura merci, thank you. Gushima yubakiye mu izina gusa ryo gushima mu mashima. Mbega iyo groupe Asante Gospel, mbega ni groupe yaje bavuga ati jewe nawe tubane tube groupe canke yaje ku mutwe umwe hanyuma biragwira? Ni visionnaire mfise depuis 2013, ariko Imana ntiyari bwarekure uruhusha yuko tuyirekura nayo nyene. Asante Gospel bon yari vision ni vision yiwanje mu bisanzwe, sinze kuja kure, ni vision yiwanje Imana yamaye, hama ndaronka n'abaza kumfasha tubikore turi hamwe. Ego turi muri page ya Facebook, turabona muri Asante Gospel haherukemo abazungu batandukanye. Mbega hari ico babazi, hari ico bavuga ko kuri Asante Gospel? None uribagiye ko Imana yaduhaye abantu bose n'abazungu sabantu nkawe. Yeah, turacari na Alphatheo, how tuwo tuteramira kuri I am loved. Yes, I am loved. Mbega Theo, icyo navuga, icyo nashaka kumenya, turi benshi aho dukurikirana kuri Asante Gospel hamwe na Alphatheo, turako ari ibikorwa bitandukanye, gusanga ari ibikorwa ariko kugendana na speed cyane. Mbega iyo muri Asante Gospel, mbega hari umuntu akompoza indirimbo muri Asante Gospel? Turakompoza n'abakompositere. Urumva ni mwese mukompoza? Bose barakompoza bose, kuko bose bazi gukompoza no kumedita. Kompoza no kumedita ugakorana namwe muyera, ibyo gukompoza gusa. Mbega kuri uwo kompoza nk'ubu kujya mukunda kuba muko muteramira mu masengero atandukanye, hakaza nk'umuntu akiyumvamwo ati je Asante Gospel naho nashoboye kuririmba ariko ndakunda Asante Gospel, mbega yo aremerewe kwinjira? Mu bisanzwe turafise groupe y'aba members, barahawe kaze cyane nabo nyene kwinjira mu bamambe. Urazi gufasha umuntu nibisaba ngo umuha amahera gusa canke umuha ibyo yambara na amaide yiwawe, aramufasha mu gikorwa ariko arakora. Ego kubwa timu ya Asante Gospel, ni message yahe mwese hamwe mufise bwa Asante Gospel? Bwa Asante Gospel ne dufise message ariko turafise mission yiwacu tegene kuzana abantu kuri Yesu Kristo biciye mu ndirimbo setu. Yes, aho turi kumwe na Asante Gospel namwe na Alphatheo, wavuga ati yuko mission barimwo muri Asante Gospel ni kuzana abantu muri Kristo Yesu. Ya hamwe na Alphatheo, murakoze cyane murako dukurikirana, turi korera muri NDIHO Gospel TV, aho turi kumwe na Alphatheo, aho tuganira ku byerekeye I am loved. Yes, I am loved. Yes, urashobora kuturirimba gatoya I am loved kugira ngo tumve yuko turara ko harimwe amajinga. Yeah baba, I am in love with thee, you are in love with thee, we are in love with thee, in him we are stronger. I am in love with thee, you are in love with thee, we are in love with thee, in him we are stronger.
ntawagereranywa nawe, yeah. Yesu nukuri wubawe, waritanze kubwanje, Yesu nukuri uraganje, uraganje, yeah. Waritanze kubwanje, Yesu nukuri uraganje, uraganje, Yesu we. Ineza yawe ituma nkwita yawe, ineza yawe ituma nkwita kibirengeye, yeba. I am loved. Yeah, you are loved. Yes, yes, I am loved. You are loved. We are loved. Twese hamwe twarakunzwe na data Kristo Yesu mushobora vyose, aho Yesu aduteramira muri vyose. Hama ntuyibagire kugira subscribe, share, comment. Aho tukumwe na NDIHO Gospel TV, aho tumatanije na Alphatheo. Yes, I am loved. Yeah. You are loved. You are loved. Woo!